na Yesu Kristo ntiyigeze atuka abantu buretse rimwe gusa yazinze ikimoko arasekeza abantu kabisa kuko yasanze ishengero barigirize nabi barihinduyemwo amabutiki byabaye isoko ahubwo rero yakubise mwe nabonye ariko ndavuga baza kudandarisha ijambo ry'Imana kandi kizira uretse umuntu nyene yahungurukiwe mu bwonko harimo ibintu by'imisengesenge simbona ikintu cyotuma ucira urubanza umuntu uvuga ngo naka ngo bitare karava ngo sivyo kare mu bisanzwe ariko arafasha abandi bantu mu buzima ugomba kugira ikintu bita determination mvuye he ngomba kujya hagati yaho uvuye niyo uri kuraje ugomba kumenya ko hari intambamye hari inzitizi hari ibintu bizoguhagarika burya umuntu ntiyoreka gukora icaka we idini ryamucunze ryamukontroye ingene ameze n'ingene agenda burya icaha kugira umuntu akineshe ni inkomezi ziva muri we azihawe na mwemu yera niwe umuntu yimenya akavuga ati iki sindagikora kuko ufise ikikubwira mu mutima. Yes, bakunzi ba Yagatech TV, reka ndabaha ikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Wabera no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waburi muri diaspora ndakubwiye ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntango ikiganiro ndakubwira ngo ntucike intege kuko iyo ucitse intege ibintu bigenda nabi cyane ugasanga ntushitse kwiterambere kandi iyo bari kubandanya byari kugenda neza. Kuri microphone nkuko byamamura muri kumwe na Mignonne hama bandi nyuma ya kamera mfise aba invite. Rero aba invite banje buno munsi bari so special, bari special. Nakiriye abantu mwifuje kenshi kubona ndakubwira ko atari ibintu bishasha rero handi bazobisanga atari muri Yagatech. Reka mpere hega basha mu kwakira. Mpere kuwa twakiriye. Karibu cyane. Karibu namwe. Nisho gitondesha kugira ngo ahubwo twebwe tubakiye nawe mutwakire. Yes. Ndanabashimire yuko mwaje kuturamutsa. Ego. Turabakiriye rero. Murakaze cyane. Mwisange. Ego. Muganire mwisanzuye. Kugira ngo abanywanyi banyu mubahe ibyo bashaka. Nokuri barabishaka cyane. Ego, sinzi ko hari abantu baba buguruye televiziyo zacu zuno munsi, sinzi ko mwobidondora. Twe dusanga tubazi cyane cyane. Ego. Bo, rero ni umunyamwaro. Hanyuma amazina ari muri karangamuntu Mbayahaga Ubwambere mwene Zakariya na Inatori ku musozi wa Gihinga komine Kayogwa. Aha, iwacu cyane. Umukozi w'Imana. Kongera nkabandi n'umukozi wa leta nkozi. Cyane. Katira nayo bashimira. Ku ruhande rwiwe hari umukobwa. Uwo mukobwa rero muramuzi kuri TikTok yitwa Dora Sisi. Abantu benshi baramuzi akunda kumusubiramo cyane. Vuga ngo kumusubiramo. Reka nawe ndamuhikaze. Naje ndabahaye ikaze. Nabanze gushika ni hamaze no kubiwaca aho. Murakoze kutwakira. Hama bamusanzwe mumenyereye ku izina rya Dora Sisi. Abavyeyi amazina banyise ni Iteka Tsinca. Ni wa mukobwa wambaye ahaga kandi. Nizo ngira ngo birakwiye. Twagomba tuganire mu buryo bwiyaguye. Twaje ngaha kubera urukundo Sisi abafitiye n'umuntu yabisabye ko mwobonana kandi n'abandi benshi turabona babisabye ko mwobonana. Icambere cyo mukibona Sisi abasubiramo mwavyakiriye gute? Bo jewe nabibonye ari umuntu abinyeretse. Hanyuma rero ndabyumviriza nsanga nyene nkamurabe nkabona ntahusha abivuga neza. Twebwe twabyakiriye neza kuko nk'abantu tuvuga ubutumwa cyangwa utanga message ugomba kushika kure. Ni byiza uronse uwundi muntu agufasha kwicisha utahora yicisha cyangwa ukubwira abo utahora wewe ushikira. Jewe nta kibazo bintwara ahubwo n'ubundi wese abishoboye yo bikora je ntacyo bitwaye. Amageste akoresha mpuranda yabona nayone bon bijya byo bintera gutwenga gusa nkavuga nti kame murumva yashikirije ubutumwa ariko natanga kandi yanagerageje kugomba gusa nanje kungana nanje nubwo nyene bidakunda mugabo jewe kubwanje nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo kwera. Nibaza ko ari ryambere mu mubonye amaso mu yandi.
bo mu maso mu yandi rya kabiri Ego. oya ni rya gatatu irya mbere namubonye kuri TikTok Ego. Umva aho ni kuri telefone irya kabiri hariho urubanza nagiyemwo mu Kayanza urubanza rw'umugenzi bari babuze umuntu ndamubona ari muri service ariko arafasha urubanza ariko ntacyo twavuganye muga namubonye ko ari we irya gatatu n'ubunyene reka ngenda kimaze ico kibazo mugende mucishije ngo sisante mu ijambo abantu benshi bakomeje kuvuga ko musa wowe ukimubona wabonye ariko biri jewe n'ubunyasa n'abantu benshi ariko mpora ndaba sinzi ko ahora bibona muko jewe nta commentaire ngira muga mpora mbona kenshi mu commentaire bavuga ko ari umukobwa wambaye haga ivyo rero nk'umuntu w'umuvyeyi nkanje ni ikindi kintu kimbera ciza washaka kumva ko nawe nanavyishimira akavuga ati ndavyemera urumva ufise ikintu kameme uvuga ati ntivyonterese no kwitwa umwana wa naka ico rero urumva jewe nta kibazo kirimo ahubwo ni vyiza komeza b'umukobwa wanje nyene ashubunye nagiye urugira umukobwa wiwe nibaza ko yikomera amashi ngede ikaze sisi atubwire rero sasa ngene yiyimva kakanya jewe sinzi ko ndarota singe no bivuga mu mwanya ngira ngo usanga ndi mu ndoto sindabizi sa numva nezerewe bro singe no bisigura ko mwaremeye mukemera ko two icifuzo cacu cyo kubabona tubabona numva no bashimira kandi hari ikindi kintu avuze mu kubasubiraho ngo ndagerageza kungana nawe ndagerageza kungana namwe ahubwo bijya bintu rero hariho commentaire nabonye umenga abantu bashaka kumbwira ko ndazi nabandi ko basi ndagira nabi nigana nk'umuntu asumba nkashaka umva basi bashaka kunyereka ko ari ibintu bibi nabandi ko ndagira ariko kuri kote yanyu nyene nkumva kumengo ntaco bitwaye ahubwo bijya nyene ari byo bituma umuntu atwenga nico nyene n'ikintu numva nishimiye ahubwo kigiye kumpa ingufu nyinshi yego numva vraiment muri jewe singe nabisigura numva ndishimye cyane gose singe nabwiye minyona ati naho umunsi naho ugaca abwira ubunyene umunsi warangiye umunsi warangiye je numva shaka kubaza ikibazo kimwe Apôtre Mbayahaga abantu benshi nkuko yabivuze mu makomantere hari gihe bajije abantu mbere ugasanga hariho n'abandi bantu yoba yasubiyemwo ugasanga ariko baravuga ati mbega ibyo nukuragira n'ibiki ugasanga ari ibintu babitahora kuri mwebwe n'abandi baba bameze nkuko bafise iyo myumvire mubabwira gute abantu ndabona ibiyoroshe nibiyoroshe batahure kuko umuntu gusubiramwo ivyo wavuze ataca ariko arakubesheramwo akerekana ko wonze kandi usanga uzi ko wonze akerekana cyane ko uvyibushe nawe ubizi ko uvyibushe muri ico gihe nta kibazo kirimwo sinumva umuntu yoshavura ngo message yiwe yavuzwe n'ubundi yayisubiyemwo kandi deja nawe yarayivutse kandi yayivuze ngo abantu bayumve ikibi nuko umuntu yokurengereza ko canke akongeramwo ibindi bintu bituma isura yawe canke intahe abantu bakuze ko la reputation yawe yononekara mugabo umuntu agerageza gusubiramwo ibyo wavuze nibisanzwe kuko n'abakuru b'ibihugu barasubiramo kandi bakasubiramo bari kumwe naho mbona abantu baja aho president ateramiye bajye bagira amakomedi bakavuga ati agira avuge nk'umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu ari ngaho ukabona byamunezera aratwenze ntanavyumva rero nk'ivyo wowe nibaza yuko n'abantu usanga mu vyumviro byabo basanzwe bafizemo akantu kakwashije y'abantu bafise inzara y'ivyiyumviro canke yo gutahura ibintu naho acumva umenga arababaye ariko nta kibabaje kirimo kuko utagomba kuba gusubiramo bareka kuvuga ushobora kubwira uti ndabihevye wihoreye ntawe ndumva asubiramo agacerere basubiramo ivyo umuntu yavuze twe rero je nko kubinyerekeye nta ngorane nimwe irimwo nabo bandi sinumva ico batera ingorane kibi nuko umuntu yokonona intahe yawe gusa mugasubiramo ivyo wavuze abari kandi agufasha kubishikana kure je kibazo ngenda gihese kugira ngo abibarize mwebwe nyene kuko umunsi yakimbwiriye mu kiganiro twakoze ubwa mbere hari akantu yari karavuga
k'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bwiza bakangana ngo mwebwe nk'icatumye bakunda cane ni kubera muvuga ubutumwa bwiza bwiyoroheje umuntu wese ashobora gutahura je shaka ndamuha kuganiriza ngana iminota 5 akubaza ibibazo byose bimba ashaka kukubaza ibisigaye tubandanye nta kibazo kabisa ibibazo naje ngasi ibibazo byinshi noho mpava muri yo mpera canke bikamangana ahubwo ikintu je nashaka kumubaza ni gute mu butumwa bwanyu imisi yose mu majambo mukoresha ategereza kuba harimo akantu gatwenza abantu basi mbo sinzi ni ndemanwa kuko ntabyo mba nateguye mugabo iyo uri kurigisha utegereza kwegeranya ibikoresho byose bishoboka kugira ngo uri kurigisha batahure kuko hari igihe usanga uri kurigisha ibintu kuko nk'ijambo ry'Imana abantu bari igihe bayigisha nabi ugatangura kubabwira imisozi y'i Galilaya ni Samariya kandi uri kubwira abantu bari ngahe Bujumbura biragoye kugira azotahure uri kuravuga ni vyiza kubikogota ukabikura Samariya ni Yudaya ni Galilaya ukabizana bikabivyanaka rero urumva niyo uri kuravuga nk'ukurisije kanaka uteza kuba ufise akantu k'imfasha nyigisho gatuma umuntu atahura n'ingo gisho washatse kuvuga rero mu mvugo y'uku ibraga canke inkuru burya inkuru yose irafise conclusion kandi yafise ico umuntu atahuramwo rero jewe muri style zo kwigisha biranyorohera yuko message yose ngomba gutanga ntegereza kuraba nimba ashobora kuronka ikigereranyo giciye mu nkuru canke mu bintu biba byarabaye umuntu ugatahura rero urumva ikindi naco abantu gutwenga ni vyiza kuko mu bisanzwe Yesu ahashitse ahantu hari umubabaro ateza ko munezero ari ivyizigiro rero muri ico gihe kandi irege isi mugiye kubiraba isi yose ugiye kurabira ikije misaya irababaye abantu barakeneye ikintu cyo basusurutsa umutima rero ivyizigiro biva ku Mana ubwira umuntu agowe uri mu mutima wari ukanye ugatangura gususuruka cyane gose aca atangura no kugomba kumva ibikurikira muri ico gihe rero urumva abantu bose bafite style zabo zo kwigisha jewe nirya Imana yampaye nico nari twaganiriye na Mignone ndamubaza ariko ikibazo yari yambajije ngo ni kubera mu bantu benshi ukunda gusubiramo gose Mbayahaga ndamwishura nti jewe mu bisanzwe niwe muntu wa mbere sinzi ngira ngo tumaze kuraba abantu benshi b'abakozi b'Imana canke bavuga ubutumwa niwe muntu basi afite ama video menshi azunguruka mu bantu ubutumwa bwiwe buzunguruka mu bantu kandi style yiwe yo kwigisha iratandukanye cyane n'iy'abandi hari abantu benshi batwigisha mu kutwigisha ibintu basi iterabwoba voilà akaza gutera ubwoba canke akwizeza ibitangaza kubwira ati imbere yawe canke hameze nabi agutera ubwoba ariko we style yiwe yo kwigisha naho yoba ari umuntu atari umukristo ashobora kubwumviriza mu kubwumviriza nako kwiwe bigenda gutya yankuratera ni kakanu gatwengeje ugasanga n'umuntu mu mizirma ya partage iyo message kandi iri mu butumwa goco usanga ya message ishitse naho itari gushika ugasanga n'abantu atari abakristo yabashikiriye kubera kaka twatunashiramwo urumva ubutumwa bwiwe nta muntu numwe adashaka kubwumviriza ico rero nari nabwiye twavuganye na Mignone rero ncamvuga nti je nitwa nzokimubaza ico kintu uko kuntu yavyumviriye gute kumva byaje gute kumva wotanga ubutumwa ubasi utamera nk'abandi uko batubwira baradukanga batubwira ati Imana yatubwiye wowe bimeze ukundi bimeze neza canke Imana mu ndwiza uzobona ibi gute wowe umva udakora bwa mbere ho bivana umuhamagara kuko Yesu yaravuze ati mu bihe biri imbere hazokwaduka abantu benshi bigira abakozi b'Imana bagira bavugishwa niki abantu bose ntibahamagare kuvuga ubutumwa bwiza hari ababwinyegeza inyuma gusa ariko bagomba kurondera inyungu zabo z'umubiri muri ico gihe rero hari ababicisha mu iterabwoba kugira umuntu bamutera ubwoba ca kintu bashaka agikore kubera agira ati ntabara amagara yanje ugasanga rero kenshi abo nabavugishwa y'ibinyoma ashobora kuvuga ati burya
inkuba ndayihagaritse yarishitse wawe yagiye bakubite umuryango mwari muhonye kandi ndahamagara Imana ndayibwira ntigira ati none Imana yavuze ati banduza n'ikimazi cy'ishimwe kubera iyo nkuba ndayihagaritse muri ico gihe numusuma donc ariko yibisha ivyitwa ijambo ry'Imana kandi atari ryo urumva rero mwene abo akenshi iyo abonye yuko umuntu agiye kumubwiza ukuri atovyumva babicisha mu iterabwoba donc urumva hariho n'abantu bambura abantu mu minsi yahe hari umuntu twigeze kuvuga tuti kameme ivyo ntitugovyemera ko umuntu yotukisha abakozi b'Imana bose ababesha ngo niko urorengana abantu bose ngo heba abagabo ngabo kandi wewe uzi ko atavyo ukora ukumbura babaye uravuga pasi n'umuntu yavuze ati burya rero Imana yarayishavuye ariko bahuriye nayo kwe ati yari yarakaye neza ati mugira Imana turahura ati burya rero Imana yarashavuye ati Imana yarashavuye kubera umukozi w'Imana agenda n'amaguru ati ntibishoboka ko mutaramuha imodoka ati none rero ati burya imodoka Imana yari ivuze yuko ejo mu gitondo ijya modoka ni mwayurira izobahonya n'umuryango wese muzogira isanganya ati rero urumva biragoye Imana urumva yavuze hama rero urumva umuntu umwe aratanga imodoka ahura n'abakozi batutu namaki ati nyene Imana ivuze no nawe ivuguru numva biragoye ati Imana ikugize iki harabitubwira baciye nk'imyaka ingahe ati nahuye n'umukozi w'Imana ati ibintu yambwiye ati burya mwoduhambiye rimwe twese ya modoka urumva burya ntiyari wanje nayiguze nyerenze ko ari umuryango mugabo kumbe Imana yagomba ko ndayiha umukozi w'Imana tuti wayimuhaye twayimuhaye koki tugenda muhamagara umubwira uti burya Imana imbwiye yuko no guha n'amafaranga uzobashirisha mwe esanse ati tugubandanye uyimpenda hendera y'Imana ubwe turi kumwe turaje tuti we wa mugabo Imana yavuze ngo iki ngo nyene ngurumva nta nyene yavuze ngo iki Imana numwambuzi kuburyo Imana iza kwambura imiryango y'abantu kuburyo Imana yokoresha iterabwoba nk'iryo numukene w'imiduga kuburyo yoja kurinda kwica abantu kugira uronke imodoka Imana yabivuze ngo ngurumva ngo je subiza imodoka y'abantu wewe wa muntu genda utembere n'umuryango Imana yaraguhezagiye ntacyo uzoba Imana azumwicanye niba yaguhezagiye rero mwene abo benshi bariho arinda kukubwira ati utagize ibi Imana irashavuye ibi nibi irashavuye ibyo nejo utaje gusengera iwanje warazimiye none mwese uriga wumva mpamagara ngo uraze wanje ibikunda umuntu wese asenga aho umutima umurongoreye aho yumva heza gigwa umugabo kuri nawe ushira mu iterabwoba biriho aho abantu urumva baca bagira ubwoba bakambugwa ku mugaragaro umugabo mwene abo aho uzobumva kenshi ntukagira ubwoba bari ibintu by'ibibandi nyene mugabo byibishe nyene ijambo ry'Imana na Yesu Kristo ntiyigeze atuka abantu buretse rimwe gusa yazinze ikimoko arasekeza abantu kabisa kuko yasanze ishengero barigirize nabi barihinduyemwo amabutiki byabaye isoko ahubwo rero yakubise mwe nabonye ariko ndavuga baza kudandarisha ijambo ry'Imana kandi kizira ndabona ibintu by'Imana bitangira ubuntu twahere ubuntu dutangira ubuntu hari abantu rero gushika uno munsi niyo agiye gusengera umuntu akubwira ati uwo mutwaro wawe uraremereye ikimazi cy'ishimwe naya ugasanga amatarife arahari yo gusengera ibibazo by'abantu cyangwa ukaja kuraba umukozi w'Imana kana kumubona mu biro ukabanza guca muri comptabilité nkuko umenguye kwa dogiteri donc mwene ivyo byose abantu kubera guca bakwiye nyene guca bakanura bakamenya nuko nivyo bagiye kumaza byo kubireka kuko uwo muruzi w'Imana rero urumva ntimusuye gukuka imitima ngo abantu babahahamuye cyane nabijya vyitwa ngo ivy'icumi amashikanwa bya bindi Bibiliya bitomora neza utange
unezerewe kandi umutima wawe wumva ari ubigusunikiyemo apana iterabwoba ry'umuntu nico gituma n'abantu mwagezeza ko kibaza nk'ico ahubwo hari akantu waruvuze ngo ugasanga nk'umuntu w'umukozi w'Imana kwinjira muri biho iwe hariho tarifu ico kintu nari nagenda kubaza ndamaze kubona kenshi urakira abantu bakorera ku mantuze ya TV online benshi niyo umuntu wa mbere ngira mpora mbona abantu benshi kandi TV tuvuga ati hariho n'abantu benshi batayaza ariko ugasanga wamwakira ukuramuganiriza wamuhaye ikiganiro kandi tuvuga ati uri umuntu w'umwubahwa tuzi abantu umva umuntu w'umwubahwa nyene ata muntu basiyopfa kuza azanye na kamera yiwe na mikro yiwe ngo umuhe ikiganiro ariko ugasanga abo bantu ukura baganiriza ukabaha ikaze niyo n'ingabirano avuga mufise jewe sinumva kuko kuba ufise icyubahiro kanaka cyangwa ufise amafaranga angana uko umuntu yoyagira ukagira bwa busitare bwanyu mugira muti naka n'icyamamare bijya ntibyo kubuza guca bugufi kuko iyo utaciye bugufi ukagenda wishize hejuru wanashaka nayo wakurondera ko baratewe akabihema mugabo umuntu akwiye kubaho azi yuko akwiye kugira icyo aterera muri societe kuko aba bantu barinze bahaguruka bavuga ati tuje kurondera naka tumubaze ikintu kimaze kunuka ntibaba ariko baribariza baba ariko babariza abandi kandi burya hari abantu bafise ingorane zo kutamenya kuri ico kintu rero utanze intererano buterere muri societe abantu bukijije cyane ubuhumuye amaso bakabibona jewe rero urumva sinorinda kuvuga ngo urinde ukora iki uje kumbaza iki jewe mfise umwanya ndakubwira nti nta kibazo uri wowe wese nubutse kuko ivyo mbaza byose nta kibazo mbaza ngo ndeke kwishura ico ntoba ntashoboye no kubwira nti ico ntashoboye kwishura urazokibaza uwundi mugabo jewe nibaza yuko umuntu wese muzobabwire nta byubahiro n'ibitinyiro ntacyo bivuze ibintu umuntu abamwo hama igihe kirenganya akabisigaho mugabo ni byiza yuko abantu bose bagize icyo gukenera ko wumva ko dabora ahubwo ni byiza ntiwari ukwiye guca ugara ngo ubanze kuvuga ngo hariho n'umwe zabanza kuvuga ngo reka benda kumwikira umuntu ngo mubanze muvugane ngo yumve ivyo ugomba kumbaza je nta kibazo ikibazo numva ashaka kubabaza sisaje kugira ko ico kivuze ko namwe mugisho mukivuze ko ni ikibazo abajene buno munsi bakunda kugira bahurira naco mu mashengero no mu buzima busanzwe icambere je nka jewe cyangwa ugasanga nk'undi muntu afise ibyo akora nko kwa jewe nkoresha abantu bose kuko abastari barafise ico batubwira namwe bakozi b'Imana barafise ico mutubwira ugasanga umuntu jewe ariko aranjajinga ariko arambwira wewe rero kubera usengera ngaha ibyo bintu bireke bege bastari muvuga niki bege bastari n'ubuzima mwamamo ni ibintu nziko birashikana basisi ugasanga abakobwa bo kuri TikTok bobo bibamenyekanisha kure hari ama entreprise azohamagara sisi kwe mubonye kuri TikTok ugasanga mugabo abavyeyi bumva ko umengo nubushira soni no gushira soni kwirirwa wiyandaretse ku mbuga nkoranyambaga niko babivyita bagenzi bacu ku mbuga ngurukana bumenyi bakavuga ati ibi wavuze nibiki wowe uje mu mukuru asubiramo nibiki wowe wagiye guhura n'abastare niye kwa gutindero wagiye gutindero mbega sisi muri famille bavyakira gute canke mwishengero bavyakira gute hama namwe shaka kubabaza ico mu bivuga ko nk'abantu bafise ivyo vyiyumviro jewe novuga ngo muri famille yanje n'abantu bansapotinga gose kandi bantera amakohaje abavyeyi banje bambwira ati tera imbere nibaza yuko ikibi urakizi kandi nawe urazi ubwenge hariho ibintu togenda kugirira imbere ya kamera canke uzi yuko ufise abantu nk'abo bagukurikirana hari ibintu ntiwoja kugira di n'importe quoi hajyanye imbere y'abantu rero jewe novuga ngo intambamye ahubwo kenshi duhura nazo jewe mu muryango iwanje novuga ntazihari ahubwo intambamye ninzo mu bandi bantu yuko sinzi ikintu kiri mu bantu benshi biyumvira yuko kenshi umukobwa agiye kugaragaza impano yiwe canke agenda aho abantu benshi babona umengo nubushira soni canke bacabona ko atacu uzovamwo bakabona ko umengo ni ibindi bintu
ushaka kwerekana ushaka kwiyerekana bagushime canke iki ibintu nk'ivyo nyene bagatangura kujajinga rero bakanabwira ugasanga bariko barumvisha n'abavyeyi canke abandi bantu uri nk'umukobwa canke bazi nk'umufyase wawe canke iki ugasanga bariko baramubwira yuko ata muntu afise ubunwa na benshi ariko none kubonwa na benshi sinumva impamvu kubonwaho no mwibara umuntu aragenda bakamubona ariko kumva ko bariko baramwumvisha yuko ibintu urimwo ari indero mbi atari imico y'abakobwa b'abarundikazi umukobwa wo mu Burundikazi ari kuguma mu nzu urumva ariko ivyo bintu nyene ukumva ko ari ibintu nyene bidashobotse kuko umukobwa nawe afise impano arafise uburenganzira bwo kwishira habona kandi impano y'umuntu hari naho imana ariyo yagushizemwo wowe kugira ngo izokubeshaho n'umuryango wawe jewe harya anye ndashobora kuba ndagusubiramwo canke ukabona hariho n'umuntu aza kubera yankunze ko abona ngene ndagusubiramo abo bantu rero ko nk'abantu benshi akazogira igihe akaba entreprise kanaka bakavuga ati umuntu akurikirwa n'abantu bangana uku reka tugire amantu nzenya yacu aya amaproduit yacu azara basi ndabamenyekanishiriza ibikorwa byacu kugira ngo abantu nabo bankurikirana kuko bakunda basanzwe baza kundaba babona ivyo bintu ariko rero ivyo bintu abantu benshi niba bitahura ahubwo babona ko ari ukwiyandarika ari ubusazi mu bisata tout simplement ko ari ubusazi nyene iyo rero nzo ntambamye duhura nazo ariko umuryango wanje navuga ko atangorane n'imwe nibaza yuko abantu bafise imyumvire ibaye kuko kwibaza yuko umuntu kutagira ico akora ariho yoba afise indero kutagira ico avuga canke guterekana ingabire yiwe ko ariho yoba yerekana indero sivyo je muramwumva niko ndavuga ubutumwa kenshi nakunda kuvuga nti ibintu by'indero abantu bikuraba neza kuko kuba umuntu yambara ikijipo kirekire kugira tubabwira ko mucambara kuba umuntu yivutiye umushatsi naturel atakana nake mubona yibaga ati ni wawe ni sawa sivyo byo kwereka kujya umuntu ari umukristo usumba wa wundi afise ibindi bintu yerekana muhale kuko wanashaka abantu barabifatiraho kubera imyumvire y'amadini imyumvire y'abantu bamenyereye gucinyiza umuntu kutagira ico yishikanyeko cyangwa ugasanga washaka harimo n'amashari bavuga bati naka bijya bintu zohaba bimuteza imbere natwe urumva ntavyo dushoboye mugabo mu by'ukuri uretse umuntu nyene yahungurukiwe mu bwonko harimo ibintu by'imisengesenge simbona ikintu cyotuma ucira urubanza umuntu uvuga ngo naka ngo bitwereka aravuga ngo sivyo kare mu bisanzwe ariko arafasha abandi bantu kuko bijya mugira hariho abantu batora itiro kubera mwebwe kuko hari abantu gutora itiro byananiranye arinda kurona ututumuza amazi hari igihe nk'umuntu ajya kuryama akavuga ati reka nje kuraba kwa sisi ndabe ko atabishashe yashizeko umwanya kiri karabiraba ingohe zikaruha zigafatana agasinzira urabyumva ukaba uramufashije gusinzira rero ivyo nebaza yuko namajambo y'ibicantege abantu baba bagomba gufata abantu yuko boreka ivyo barimwo mugabo nasanze mu buzima nkuko wayivuze wagize bahati umuryango wawe ugufata mu mugongo ibindi pfunga amaso n'amatwi wibandaniriza kuko muzanzwe nta wundi muntu mbona yomenye icyo ushaka gusumba wewe nta muntu wundi azoza gushira habona ikiri muri wewe gusumba wewe kandi twese ivyo turimo twatanguye batema utere ntambuko bajema batitu we ntaho uzoshika ivyo bintu cyo ugasanga bati yayo majambo avoje natanga bavuga ati ubutumwa Mbayahaga avuga ati buratwononera ni minana urumva cyane nk'abantu usanga babesha abantu cyo bakavuga ati uwo muhoza hari baharaje n'amadelegation atagira uko angana akura mwavuga ati burya kuzuravuga uvuga abandi bakozi b'Imana ibintu bitagenda neza ndavuga nti munze munyumvirize neza nta muntu mvuga izina nta nishengero ry'umuntu mvuga je mvuga ingeso mbi ziri mu bantu rero uwo muntu nimba yumva ko yakozwe ko ariwe navuze Imana ishimwe message yanjye aramushikiriye ahubwo aho kuvuga ngo mpore mwari kuza kuntera intege ati bandanya n'abandi bazoteba bakire abo nabo mukavuga muti ahubwo reka ivyo bintu muri ico gihe rero ugomba kumenya
iyo uri kurakora ikintu hamwe muri ko muragira mureveya n'abandi bajene abajene hari chômage nyinshi hari abantu bavuga bati twende twokora iki mwe ugasanga bafite ibyo bashobora muga ata muntu abateye intege bagapfira mu buzima ugomba kugira ikintu bita determination mvuye he ngomba kujya hagati yaho uvuye niyo uri kuraje ugomba kumenya ko hari intambamye hari inzitizi hari ibintu bizoguhagarika ubu uti none nzobikontoruna gute jewe ibyo nzogwana navyo gute kuko uteza guhaguruka uvuga uti kuteke kute ndeza gushika kwihangiro ryanje sivyo uraje uvuga ati je ngomba kumara umwaka mfise aba followers 1,010,000 uravyumva ni umenya ko uvuga uti nzokora gute nzokoresha intege zingana iki nzoshira ingufu zingana iki muranigisha abantu bati muze murabire kuruzi uruzi sinako muruzi mwe uruzi jewe rurambira ikigwa gikomeye kuko ikigo determination uruzi urabona iyo rutangura ruva ku isoko ruzara amazi make ku isoko muga hajya ruhaguruka ku isoko ruvuga ati nimba mvuye imuyinga objectif no kwisuka mwitanganika ni mwitanganika rufise abanzi babiri hari imisozi kuko amazi ntiyigira atemba duga atemba manuka iyo uruzi rero ruhuye n'imisozi umusozi ukaruhagarara imbere urabwitegereza ati wa musozi we iconzi coco yego mpagaze imbere mvuma nongera ko iminsi y'urugendo mugabo ntushobora kumbuza gushika mwitanganika uruzi rero ntiruhagarara ngo ruhangane na wa musozi ruca rukontoruna rukicira rukazunguruka wa musozi wamara kushika inyuma rutisiga ruhagaze aho genda bandanije uravyumva umwasi wa kabiri ni binogo bya bita mabenga hari gihe rushika ahantu rugasanga hari kibenga kinini naho nuravuga ati ego wakinogo umbujiye kwibandaniriza mugabo nta kibazo ndakugwamwe umva wantetse mugabo ndatewa ndakuzura ninamara kukuzura ndabandanya rero muri ico gihe ndiko navuga nti ufise abantu bagutera intege uruzi rufise ibintu bibiri by'abagenzi abagenzi babiri ni isoko iyo ruva iyo rushikiriye cya kintuze cya kinogo navuga ati uko biri kose amazi ari ku isoko ariko arava hariya mvuye arateba ashikira niyashikira turakuzura twende umugenzi wa kabiri ni twatugeze duto kamwe kaza akadonyokeza ngo makeya akanda makeya muko tuba twinshi niko gwaruzi rubandanya gwagura imbibe rugateba rukaba runini uko gwahagurutse ruvi muyinga rungana siko rusuka mwitanganika rungana ruba gwabaye amahanga yose muri ico gihe umuntu agomba kumenya ati jewe mpagurutsa natangwe TikTok kandi ngomba gukora gutya impanga no gusubiramo indirimbo imvyino nimborerwa mpamuro zisubiramo uravyumva kavuga uti ikintu cyose kizotuma shikira bya bihumbi za miliyoni 10 za followers ndagikora ikintu no kubwira coco ucoheza ukica amatwi ku muntu wese yo kubwira ibintu biguca intege kivuga uti wewe ndakuze wewe ndakuze nta n'umwanya ndaguha mugabo ukamenya yuko ufise objectif yo gushikira uri kuraja hakuja muri ico gihe rero ugaragaza kumenya ni bande bon supporting ni bande bonca intege muri ico gihe abaguca intege ubi mu murongo hanyuma ukabaza ivyumvira cyavuga ugasaba impanuro babandi uzi yuko bashigikiye ibikorwa byawe rero ntucike intege aho wogenza iminsi ibiri ngo bahagende ukwezi uri kuraciyumvira naka ivyo yavuze komantere yagize yambabaje ibintu murambwira abakristo nti iyo mitima yanyu tsitara misi yose mukavuga ngo mwanya wose ngo mwakomeretse yambika ibirato kuko ibibatsitaza byo bizokwamaho biracahaje rero muri ico gihe rero nibaza yuko jewe ku giti cyane n'abandi bumva nko kuwanje two kubwira nko ku muryango aho ubwira tuti tera imbere tera imbere okay dushaka kubabaza akabazo ka nyuma bacamo sezana na sisi akabazo mwavuze ko umuntu agusupportinga ari sawa mugabo hariho ka umuntu ashobora gushikamwo kandi ugasanga ni ibintu by'Imana kuko urumva abantu
tugenda nk'umusitsi arakuze arashobora no kutadepanda ku bavyeyi kubera ugasanga uno munsi aribeshejeho mu bundi buryo ugasanga abavyeyi uno munsi yarababwiye ati je ndashoboye uno munsi ari gufungura ndayafise ari kwigurira impuzu ndayafise n'ibindi byose ndabifise muga akaca agira ikibazo c'ahantu asengera ahantu asengera ugasanga nk'ubu nka jewe nkorana n'abo bantu ariko ndakubwira canke sisi kujya kuntu yisubiramwo n'abandi bantu yibyinira abantu bibyinira ikirundi atoya ivyo bintu umwana w'Imana ntibimuranga mugabo ugasanga ihangiro ryiwe ni TikTok kandi karasubiramwo ibintu ntashaka kirimo ngoma ya ruhinda twese turazizi n'imbyino za kera z'abanyakaranga ba kera ntasubiramo kamati ya ciri ngo ibigwagira ibintu biteye isoni mugasanga ariko yisubiramwo ivyo bintu ngo yanga ivyo bintu umwana w'Imana ngo nukuri hagarika canke tuguhagarike mw'ishengera ico naco mukivuga mbere hoho agakiza ntigakuraho imico y'abantu akaranga k'abantu iyo atari kabi ahubwo bifatanije n'agakiza birakomera gusumba biratuma umuntu ahubwo agira umurongo mwiza rero muri ico gihe urakizwa mugabo muri umurundi kazi hari imico y'ikirundi myiza iyo yamyeho kandi uretse ko ubunyene igisirimu caducanze abantu bakaba bariko barabivako ahubwo mu bisanzwe wewe abari kasubiza abantu kwibuka ico bari akakera hariho nk'abantu usanga bari muri za Amerika za Canada za Australia kure batacibuka imico y'ikirundi batakibuka imvyo z'ikirundi mugabasi kaya kantu sisi yasubiyemwo karabasura ati ubwo rurimbo bararuvyina gutwikurura kujana umugeni bariko baraja kujana umugeni bakavyibuka kuko mu bisanzwe burya iyo umuntu ataye imico burya bataye na identite rero abantu hariho amadini amwamwe akavya burya umuntu ntiyoreka gukora icaka idini ryamucunze ryamukontoroye ingene ameze n'ingene agenda burya icaha kugira umuntu akineshe ni inkomezi ziva muri we azihawe na mwemu yera niwe umuntu yimenya akavuga ati iki sindagikora kuko ufise ikikubwira mu mutima wavuga uti mwe nibije ntavyo nojamwo ntavyo nosubiramo sinoja gusubiramwo abantu batambye bari gusa nanye ngo cemba gusa nivyo ntavyo nokora sinoja gusubiramwo indirimbo canke amajambo ahamagarira abantu kuja mu bushirasoni ivyo ntavyo nokora kuko umutima wawe wakiriye agakiza niwe ukubwira ati iyo ivyo ntiwobikora muga mu bindi abantu mu bisanzwe murambwira abantu idini n'umwansi w'ishengero kuko Imana nta dini yasize ishengero idini rero hari riyoborwa n'ikintu bita amadoctrine umuntu kanaka aritanguje akavuga ati twebwe abazosenga imyumvire yacu niyi urabyumva ubirenze ko bagaca bafata nuko umenga nico bazanye nk'umugenzo kandi kitari no muri Bibiliya ukirenzaho ikaguhana hari n'abaguhanira ku mugaragaro bakavuga ati we niwicare wabaye mupagani twabonye wantu yagana n'akanya wasubiyemo ikintu kimeze uko sivyo muri ico gihe rero nibaza yuko burya agakiza ni relation y'umuntu ku giti ciwe n'Imana niko bimeze wewe wumva umutima atakibukwagiriza ukumva Imana nta rubanze gucira ivyo bindi byo kuvuga ngo bane ngo bavuze ibi banyimye ibi bancira urubanza gutyoye nibyo nakubwira ivyo ntushobora kubijamwo urasenga kandi Imana irakumva burya twebwe twereka abantu inzira zo gusenga tukabagaburira ijambo ry'Imana nk'umutsima w'ubugingo mwatwe ntiturabacamanza muri ico gihe rero urumva umuntu wenyene umaze kubona ko akamiritsa akuze aramaze kumenya ubwenge bwo guhitamwo ikibi n'iciza aho rero nibaza yuko amajwi y'idini amajwi y'iki atoca intege umuntu mu gihe umutima umubwira ati n'amahoro aha murakoze cyane je sinagira tudeje hari umuntu avuga ati nane umuntu mutarahura nka sisi nk'ubu gukunda sana kandi cyane iyo ndamubwira ati sisi nk'ubu wewe wumva ugenda umusabye ikiwe nk'umuapotre yasize umukozi w'Imana ndabutse mvuga gusa
yumvire ijambo namubwiye icambere cyo n'ukuri no kumushimira gose sinakubwira nayivuze sinokubwira umunezero numva mfise kuko sinavyumva ingene yoshobora kutwemerera canke kuduha umwanya warose ibintu byinshi ukora ariko watwemerera duha umwanya ikintu rero jewe no kugushimira gose sinzi kandi bivuye ku mutima cyane abantu benshi baransabye si turashaka kubona Mbayahaga ni papa wawe gushika yaho ubu bampaye izina umuntu wese ambonye amamagara Mbayahaga ntavuga n'umukobwa ahubwo hari n'abagenzi banje bampinduriye izina bampamagara Mbayahaga nkavuga none jewe uyu muntu nzomubona gute icomo basi tukavugana tukicarana nkumva nyine ko bidakunda bakabinsaba turashaka kubona muri kumwe ariko nkumva ntawo byoca ntibikunda ariko murabibona ngira ngo abantu muriko murabiraba sindota turicaranye yego ubu rero niho ngiye kumusubiramo neza ko nabiboneye rero novuga ngo ikintu ca mbere ni ukugushimira urakoze cyane amajambo mwatubwiye nayo inkoramutima yashitse ku mutima gose ikindi ngira ngo nk'umukozi w'Imana ikintu ca mbere ni uko nyene numvise murabe ibikorwa byanje muhora murana numvise ko na commentaire muzisoma ikintu ca mbere je no kukumana numva no basaba arega gutwenga ikintu cyane numva no basaba nuko mubandanya munshigikira nejo ninavuga nti hakagira abandi bantu basaba ati turashaka kubona kandi muriko muraganira na Mbayahaga muduha umwanya kandi nabagiye ko hari ibintu nkora z'amatelefone telefone kanyu nikakenera blendage canke gakenera pochette nzovuhamagara undi muntu oya uzogashorera jewe umwana agakenera telefone canke ikindi amatelefone ndasomye umuntu ntetse imbere nkorera muri ideale F1 hariho nk'abantu usanga badashobora gushika hajya ahantu nta na kimwe arambwira ku telefone ari nk'ibintu ngashobora gusohoka ari byo akeneye nkabimusohokanira kuri telefone rero nababwira nti karibu cyane namwe ndazi ibintu by'amatelefone murabikenera cyane amashajeri iki munteze imbere yumva n'undi muntu akeneye ibintu bya telefone oje mubwira ati ndafise umuntu ashobora kuguha ibintu byiza nca numva ababwira murakoze nta kibazo kirimo ni ukuri mu byo umuntu aba ashoboye nta kibazo ko gushigikira n'ukuri kuko twebwe urumva ni byiza kuko burya la generation iri imbere niyo tubonamwo ivyizigiro vy'igihugu ni byiza rero ko umuntu wese nkamwe mu rugwaruka umuntu amaze kwiyumvamo ko yo kwigenera ibikorwa abakeneye umuntu amutera intege kandi murazi ko na president w'igihugu ahora avuga ati ugwaruka muje imbere mwerekane ico mushoboye bigero n'ibintu vyiza jewe nta kibazo kirimo ikindi gihe cyose uzoba ukeneye kuvuga ati ndakeneye kuza kusubira kugira ico mbajije intererano wompa kuri iki niki imiryango iruguruye nta kibazo kirimo uyarabizi arabizi ko iyo mpamagaye cyangwa nyandikiye cyane mwishura ubwo nyene ndamubwira nti bishoboka kuzoza umunsi kanaka nta kibazo hanyuma icya kabiri urumva ko bamaze kukwita Mbayahaga umwana Mbayahaga hasigaye rero ko ngira uzohavugira urugendo rwo kuturamutse mugira ubone barumuna bawe tuzozana ngenda nabone baragukurikirana kaza bamukunda yego nukuri nta kibazo nako dufise umuryango mwiza umeze neza byiza rero no munsi ndaje kubabwira twamanye ariko nta kibazo kihari kuvyerekeye ibikorwa ukora jewe ntangora nzoshaka ndanabikuvugire kwishengero no video yanje shika kure tabwiye nti nyabuna muraje kubaramutsa no kuraba umukobwa Mbayahaga baha ibikoresho hariya
nta kibazo kihari n'ibindi urumva uzoba wumva ukeneye ko umuntu yofasha waperereje ukumva ko ndabishobora ngorane nta kibazo gihari imiryango iruguruye murakoze mana yaje ikiganiro kiraryoheye numva ntoheza mugabo jewe personnellement nagomba ndabashimire uri umuntu w'intangarugero hari igihe kubera ko muca ku mbuga nyinshi ngurukana bumenyi abantu bakababona hari aba des commentaires négatifs aussi des commentaires positifs mugabo je personnellement nagomba ndabapprécier vraiment muri abantu beza ikintu ca mbere naco kigize umuntu guca bugufi iyo umuntu amaze guca bugufi akagira urukundo ibisigaye tugwana intambara zo ku munsi ku munsi nta ucira urubanza uwundi rero twagomba tubashimire mwarakoze cane kwemera na Cynthia turiko tubivuga dimanche twakoze ikiganiro wamengo ntibizokunda wamengo ntimuzovyemera mugabo iki ni ikintu ciza mutwereze nko gwaruka kandi tugira tubashimire no kuri Imana bamugisha namwe kandi cane bari bahezagiye nibaza ko twarangiza ikiganiro abakozi ba Yagatech TV mwabibonye twamuzanye mu Apôtre wanyu mukunda na sisi wanyu mukunda nizere ko la prochaine fois dusuye kubakenera muzotwitaba jewe namaze kubivuga yego jewe ndetse n'iwanyu n'abandi bazi ko bavuga ibintu bifasha societe gusa hari ibintu by'ibinyankara gataje ntojamo mugabe ibintu bizi ko bafasha societe simwe gusa duha dukana ibiganiro byo barabizi yuko baca bampamagara nkabitaba hamwe n'ikindi gihe rero umwanya ngishobora kuvuga ngifise ubwenge butembera neza nta kibazo gushikiza icyumviro coteza imbere rwaruka cyangwa coteza imbere televiziyo yanyu cyangwa cyogira intererano gitanze muri societe d'accord yaba ijoro rya mu murango muzompamagara murakoze cyane muheza kiko amen